kuba ikoroka icicaro ni ikipe nayo haje kugera kuri journée yabo ya nyuma itari bwana vuga ngo itashobora kwitora kwiza kuba iguma muri Premier Division cyangwa iza kuba imanuka icicaro cya kabiri ariko kubwo amahirwe ndetse no kubwo gukora cyane ikipe yaje kwisanga isigaye mu cicaro cya mbere. Twagiye tubona novuga ngo uguhindagurika k'uburongozi kwa Kayanza United agati muri championnat twagiye tubona novuga abashiraho komite nshasha y'abantu bagera ku 9 hari bari bameze neza cyane twabonye abitwa ba Momo twabonye abandi benshi kabisa baba president ndetse aba staff technique abaganga abamenyereza b'abanyegori ndetse n'abasanzwe nose abajeje communication ariko novuga ngo kugeza uno munsi biragoranye kugira ngo tuze kubona iyo komite novuga ngo cyanke abo basanzwe novuga ngo bari basizweho bagikwiye rero novuga yuko ikipe nayo ikomeje gutakaza abasore ikipe ikomeje gutakaza abasore babo basore bagira kuri batatu niyo makuru novuga ngo ahari uno munsi abasore bagira kuri batatu baje kuba basohoka ikipe ya Kayanza United wa mbere n'umunyezamu wabo umunyezamu yanakiniye Aigle Noir hariya uwo bita Papi Habuka musore kabisa ameze neza cyane hariya uwa kabiri ni Lazaro Ndabiteza Imana umukinyi wo hagati mu kibuga ndetse n'ugira gatatu ni Eric Ndoriyo bija umukinyi nawe nyene asanzwe akina ku ruhande rw'inyuma kwa Kayanza United ngabasore uko bagira kuri batatu baraza kubaberekeza no mugwi kabisa usanzwe ukomoka mu ntara ya Cibitoke kipe ya Bumamuru amatwi kabisa adusumira ngo baraza gutangurana ico bita gutegura sezo bari kumwe n'abantu basore bagira kuri batatu ba Kayanza United ugiye kuraba novuga ko ni bano basore batatu yaba Papi Habuka yaba Eric Ndoriyo bija niyo mugenzi wiwe ni equipe ya Kayanza United nko akira ivuga novuga ko yagiye habaho uburongozi busubirira ubundi kuva champion kandi mu gihe gito kandi mu hagati ya champion yo binagoranye kubona equipe igaruka ku rwego rwiza ugiye kuraba uno munsi president yatanguranye equipe ya Kayanza United muri Primus League siwe yahezanije na champion umukoci yatanguranye na Kayanza United muri Primus League siwe yahejeje champion siwe yahejeje na champion navuga ko ivyo biragaragara ko equipe hagiye habaho changement zigiye zitandukanye kandi arihige niboneka mu bibazo uno munsi navuga ko n'abakinyi bakinye phase hari phase roturu twabonye abasohoka kwa Kayanza United tubona nabinjira ni batanguranye n'umukoca Gustave muri phase ya Primus League phase retour bamenyereje n'uwiswe Gilles ukaja kuraba president yari uwiswe John yahora yaramutswa equipe ya Kayanza United muri phase retour siwe bari kumwe hari uwundi ni BS sinzi hariya ko icitirwe ya Kayanza United ije hariho BS na ya Kayanza yari yatanguye yunguruza abakinyi muga mu nyuma ntiyabaraje kibunguruza Mercedes twamaze kubona ko igiye kuba yunguruza abakinyi ba Kayanza United BS kimeze neza cyane nayo ugiye kuraba muri rusangi equipe ya Kayanza United ni equipe novuga ko twese twari tumenyereye ikunze kubiri mu minwe y'intara mugu no munsi novuga ko haro nabo abantu bamaze kuba bayishyira mu minwe yabo ni Gustave ubona ko yagaragaje kuba recruiter abakinyi yigeze kuba amenyereza ngo Papi yabo karigeze kuba amenyereza aba Eric Ndoriyo yarigeze kuba amenyereza kandi navuga ko ni equipe ya Bumamuru nayo yamaze kuba ishiraho ni itariki yagiye kubatangura kama entraînement y'ino mwaka bitegura saison ya 2024-2025 muri Primus League mu gihe tubona equipe ya Kayanza United abakinyi abasore baye baguma basohoka uko bukiye uko bwiye ariko equipe ikomeje gusohora abakinyi babo ubwo champion iraza gutangura gute ko twabonye equipe ya Kayanza United nayo iri mu equipe yaje gucegwa mu mwaka weze kugira ngo batangure champion baje no gukora imimenyerezo hasigaye indwi igera kuri mugira champion itangure ugiye kuraba ni equipe novuga ko ikunze kubi igongwa n'ibibazo kandi ugiye kuraba abanyagihugu mu ntara ya Kayanza n'abakinyi bakunda abanyagihugu bakunda football cyane kwaje kurana n'indongozi bafise nko governor wa province ya Kayanza umuntu ubona ko akunda football cyane ahubwo novuga ko mu Kayanza novuga ko hakenewe organisation yonyene hakenewe organisation muri club ya Kayanza United kugira tuze kubona bino bibazo bigenda kuba bihava soit equipe yasubize mu minwe y'intara soit equipe bayihe nk'umushoramari umwe ashobora kuba ayisinya hama barondere staff imeze neza bashobora kuba bubaka equipe tuze kubona barukurita abakinyi uno munsi ama equipe amwe ari karitegura yitegura iseze igiye kubitangura mu gihe tubona ko ayandi nayo ariko agenda atakaza abakinyi ko bukiye ko bwije twagiye kuba tuvuga aba basore bagera kuri batatu ariko ntabwo ari na batatu gusa kuko na Pacifique Habonimana benshi bazi ku izina rya Makisi nawe ni umusore ubona ko yakina hagati mu kibuga umusore nimero 8 mu mugongo
ekipe ya Kayanza United nawe nyene ibice byinshi biramwerekeza nawe nyene kuba ari kare agenda gana muri ekipe ya Bumamuru. Umugihe abasore bo bagira kuri batatu twavuze mbere, ndavuga Papi Habuka, ugatereka ko Lazaro Ndabiteze Imana ndetse na Eric Ndoriyo bija bisubira namwibuka n'umusore yanaciye no mu ekipe atari make hano mu gihugu iwacu. Umusore kabisa nawe ameze neza cyane, umusore ubona ko nawe yagerageje kuvyitwaramwe neza cyane, ariko ni ya ekipe ya Kayanza United natwe turaza kuba tunibaza ati ibintu biriko birashikira Kayanza United, ibintu biriko biraba muri Kayanza byo bari biki, kuko nyimba Kayanza turiko turabona abakinyi biwabo bariko baragenda, nyimba turiko turabona abasore bamwe na bamwe bariko barava kwa ekipe ya Kayanza, turaza natwe twibaza ati why kwa Kayanza abakinyi bariko baravayo ku bwinshi, kandi twabona yari ekipe yari keneye ahubwo kongera kabo beza, bakongerera kuri abo beza bari bafite, ko nyimba Marquis avuyemwo, nyimba ndavuga Lazare Ndabiteze Imana n'abavuyemwo, nyimba Eric avuyemwo, uraza kubutangura wibaza ati eske baraza kuba basubiriza gute, eske baraza kuba bazana bande baze kuba basiba igihengeri bazoba basize kwa ekipe yande, kwa ekipe ya Kayanza United, ko ni ekipe twabonye yarifite abo beza nabo bariko baragenda, ariko nabo abo beza bari babafise ni ekipe ya Kayanza United nayo ubona ko vyari vyagoranye cyane kugira ngo tubone ekipe ya Kayanza United bakatisha itike ry'iwabo ryo kuguma mu cicaro ca mbere. Navyo byaje bikagirane, navyo byaje bigatera uruhagara, navyo byaje bigatera ibibazo kwa ekipe ya Kayanza United, ubona biriko biratuma ndetse n'aba bakinyi ubwabo nabo bariko baragirane, nabo bariko baragenda. Rero nyuma turiko turabona Kayanza United bariko baravamwo, nawe tuza tukibaza ati eske ikibazo kiri kwa Kayanza coco niki, kuko abakinyi bariko baravamwo ni benshi. Pacifique Habona Imana nawe agira yiyongere, ndavuga Marquis agira yiyongere kuri aba batatu, kuri Papi Habuka umunyezamu nimero 1 yaramaze nk'imyaka igera kuri 2 canke 3 nyuma niyenze kwa Kayanza, ari we munyezamu wa mbere, araza kuba yerekeza kwa ekipe ya Bumamuru. Lazaro nawe nyene ndetse na Eric Ndori, aba batatu babitegekanijwe yuko gwari tariki 23 birumvikana ku munsi wa Mungu baraza kuba batangura gukora imyimenyerezo bari kumwe n'abandi muri ekipe ya Bumamuru, mu gihe bazo bariko barafinaliza ibya Habona Imana Pacifique benshi bazi ku izina rya Marquis, nawe baraza kuba bariko barafinaliza ivyo, ariko ni ekipe ya Kayanza United nayo ishobora kuba yisamburiye ko cyane kabisa. Kipe kabisa biraza kuba bigorana kwa Kayanza United, uburyo baza kuba batangura champion batagira novuga ngo abasore novuga kandi bari inkingi za mwamba, bari abasore novuga ngo bariko bagenda bayifashishwa, ariko reka no kurindira kumbure tukazogenda novuga ngo tubona uburyo nabo bazogenda basubiriza abantu basore bagira kuri batatu.